Vichou love je sindumva ngo Vichou love ngakundanye na naka canka nkagendana na we nukunda bro kandi uri umuntu akunda kuririmba uburirimbo bwinshi bw'urukundo oya suko we nizina wumvise ni Vichou love ni congereza mugabo n'urukundo sinshaka kubura urukundo ndi umuntu naho nakunze no bandi giti ndakundwa mugabo nyene navuga igitega ubuho nyene n'amabarabara sigaye ahari ubu ndazimira mugabo kandi kera sinazimira ubu ndazimira kubera hose sigaye amakaburimbo gitego birasharije ubu washitse urumva kayaga gatandukanye n'akandi hantu sha gitega imana irazi kurema yego cameraman Vichou love arabona neza cyane kuko yabonye ko kumbure gitega ahindutse oya suko urabona iyo umwana avutse mu muryango abavyeyi batera impundu ababanyi bagatera impundu abagenzi bagatera impundu fuka ko baby p namwakiranye igishika nyene biba bihimbaye je niyumvise neza na kare nari gisuguru nari nkeneye akanyana jere muri the fighter niyumva novuga ni nk'akana nyene kari akana kari mu maboko kwa nyina rozi kuno kwa bakameze naho bagaterera hejuru kaguma kazi ko ebana sinza kugwa hasi mama aramfata jere nanje muri the fighter mu ndirimbo ambargo waravuze ati ubutumwa bwaraje kuri mama kumbure buraza no kuri papa hamacha ndaboneka ubutumwa burashika kuri dawe na mawe ndabaho burya butumwa n'ubutumwa nyabagibije burya butumwa nariko nakwisanzemwo navyisanzemwo numbaza uko vyaje ariko nanje nakwisanzemwo turu nakwisanzemwo navyisanzemwo Egozen TV. Much respect to you umaze kugira subscribe kuri Egozen TV televiziyo yacu yanyu kumbure murazi ko twama tubagerera hirya no hino tubazanira abafise impano zige zitandukanye reka nongere ndakuramutse ndakubwira ko ndagukunda we maze kutugira subscribe kuri Egozen TV murazi ko twama turi update buri mwanya buri gihe tubashikira hirya no hino tubazanira kumbure amakuru atagira gatose kuri screen za Egozen TV ndibaza ko mwamaze kubonaho igihangange nta murundi canke umurundi kazi atazi Vichou love uwariwe nta nkeka turi muri capitale politique mu gisagara ca Gitega Vichou love reka ndakwakire ku yindi ncuro mu ntara yiwanyu mu ntara y'umuziki wa Vichou canke umuziki wa peace and love ni mu ntara ya Gitega novuga ko ariho nataye uruzogi mu muziki ndamutse bariko barakurikirana televiziyo hano tumeze neza cane Egozen TV mbona ibintu bimeze neza cyane yes Vichou love neza na neza mu ntara ya Gitega uruzogi rutaye muri komine ya hari benshi batazi komine kumbure muvuga ubundi simvuka Igitega mugabo nkunda kubivuga gutyo kubera ko niho natanguye kwiga umuziki akaba ari naho nashoboye kuevoluer donc no kwiga amashuri y'abatabona komine ni Gitega kumushasha nye biba bimeze neza cyane yes uri umunyaruyi oya naho siho mukama wanje indirimbo yitwa History abantu ntibayumviriza cende umunyakayanza yego yes kumbure mwamaze kumwumva ko Vichou love sumunyagitega sumunyaruyigi ariko no munyakayanza hariya kuba D1 no kuba B-face on the floor Vichou love uri mu gisagara ca Gitega aho waje gukora igiteramo kumbure beshi bari bakurindiranye igishika kuva ushira hanze EP yawe yaje yitwa Ambargo kumbure nibaze ko iyo EP kumbure iri mu bintu vyakuzanye Gitega kugira ngo ubaririmbire live zya ndirimbo waririmbye muri album urakoze cyane oya si ivyo vyatuzanye mugabo kubera ko nyene ucyuvyumva ko nkubu nimba narasohoye indirimbo niho buranazingaho umuntu aza gushiramwo kubera ko nyene mba naje gukora igiteramo Gitega ariko sivyo vyatuzanye ni abantu nyene bavuga ko bakunda umuziki b'abanyagitega bavuze bati Vichou arakumbuwe mu ntara ya Gitega aho yigiye umuziki ni vyiza reko asubira kuhaboneka muri iyo ntumbero rero je banzanye muri ijya album nasohoye yitwa Ambargo
ntihaza kubura uturirimbo nkatunga nza gukubita mwe nyene ibintu bibandanye kugenda neza. Yes. Uracari muri ambargo gabro? Ambargo navuga ko ntihera ni mu buzima bwose, mu buzi bwose ni challenge umuntu ahura nazo. Nibaza ko nshobora kuba ntayirimwo canke nkaba ndayirimwo kandi si jewe gusa na wewe. Egasi je twe tuba turabatumwa nshobora kuba narabivuze vyarambaye ko nkaba narabivuze vyabaye kuri wewe nkaba narabivuze bitarakuba ko mugabo bizokubako. Yes. Reka mponze wewe wahaye ambargo canke washize muri ambargo Vichou ndakubwire ko Igitega bamwakiranye iteka ntangere kumbure n'igishika cishi kumbure n'urukumbuzi gwishi bari bamufiseko. Vichou love mushikawe muri The Fighter Production ndamwite nka mushikawe Muco Barnis ariwe bita mu muziki Baby P no muririmvyikazi kumbure ubuvuba cyane aheruka gusigninga kumbure kontra muri The Fighter Production. Wishimye gute canke uyakiriye gute umaze kwa kuronka mushikawe niko no bifata muri The Fighter Production? Urabona iyo umwana avutse mu muryango abavyeyi batera impundu, ababanyi bagatera impundu, abagenzi bagatera impundu. Fuka ko Baby P namwakiranye igishika nyene gusa cyo nzokora nzomwereka Burundi kuko je ariho vyinshi maze kubona nabatarabona. Urumva ko nyene biba bihimbaye je niyumvise neza nakare nari gisuguru nari nkeneye akanyana. Yes, turi kumwe kumbure na brand ambassador wa Samsung kumbure hariya muri Dream House. Vichou love uyumva gute kumbure uri brand ambassador wa Samsung hariya muri Dream House? Ikibazo ciza cyane niyumva neza kuko no kuvuga iyo umuntu akugomwe akakugira ambassadeur w'ikintu kanaka nkuko ndi ambassadeur wa Samsung muri Dream House. Urumva ko bashimye ivyo Vichou akora, bakashima ibikorwa vyiwe, bakashima n'ukuntu avyitwara ngo ukore urashaka gukora ibikorwa vyiza bika nk'ukuntu uvyitwaramwo neza. Bashimye rero ibintu vyose biri kuri Vichou acavuga ati uyu mugabo turamweguriye ubu ambassadeur muri Dream House abe ambassadeur wa Samsung. Urumva ko nyene mba ngomba kwiyumva neza kandi bintera kubandanya gukora cyane. Ego. Yes, bamwe turabumva malebo agiye atandukanye ariko mu minsi 2 canke 3 tukababona amaguru kumbure bava muri lebo. Ariko wewe kuva ndamazige kitari gito ndakuzi muri The Fighter Production sindumva ngo Vichou kumbure yagize ngo yavuye muri The Fighter canke ngo ari afise imyidogo ntangere. Vichou nakahe kantu canke nikihe kintu kumbure wishimira kuba uri muri The Fighter Production? Ngo nta mwungu buri sato ngo ibidahizwe sivyo. Utuntu duto abantu muba mubana, abantu muvukana, abantu b'abagenzi ntibabura utuntu bapfa mugabo nivyo tuma ibintu bigenda nabi. Kandi urumva hari abantu hamuruntu ariko ucushira ku munzani vyiza bashira ku munzani bibi ukaca nyene uvuga uti oya jewe ndabiyonja ndabiho ngeze ndabe niyo mvuye ucuhita mwico ushaka kuba jere muri The Fighter niyumva novuga ni nk'akana nyene kari akana kari mu maboko kwa nyina rozi kunuka bakameze naho bagaterera hejuru kaguma kazi ko ebana sinza kugwa hasi mama aramfata jere nanje muri The Fighter ebana ndasimbagurika nk'ikina matavu nyene mbameze neza kabisa. Sina shida yoyote jemeze neza cyane muri The Fighter. Ego. Ndabikubajije ko kubera ko wewe na manager wawe Happy Farm muri same generation ariko kabisa mugaba muhuzi kuri hano. Ninasho gituma ndabikubajije ko ariko kubera ko mbanzi ko benshi uza wumva ngo kunuku ariko wewe ivyo bintu bitaracamwe n'umusima. Ivyo nibaza ko kuzocamwe nibarindire kandi bazoru. Barindire nimba bavyifuza ko biba. Nibarindire n'imitego baze bashake bateke. Twebwe tubwira Imana tuti kora akazi kawe. None ko ari yadushizeho ni nayo yaduhuje. Twe twumva nyene tuba tumeze neza. Je numva umengo abo bantu baducira iminsi turabarindiriye ahubwo Imana ibaduhere kuramba turambane babone turiko turatira imbere nyene dushininga tumeze neza cyane. Yes. Umuririmbyi kumbure ntarumva inkuru yiwe y'urukundo Vichou love.
je sindumva ngo Vichou love ngakundanye na naka canke agendana na we nukunda bro kandi uri umuntu akunda kuririmba uburirimbo bwinshi bw'urukundo we n'izina wumvise ni Vichou love ni congereza mugabo n'urukundo sinshaka kubura urukundo ndi umuntu naho nakunze no bandi giti ndakundwa mugabo nyene ivyo navyo bija mu ibanga ry'akazi umuntu akavuga ati ubundi umuziki ni nkundo ntibijana oya nakuvuga ko nk'ubu umbonye mu muziki umbone mu muziki ni washaka ko tuyaga ivy'urukundo canke vy'abakobwa bankunze canke je nakunze canke no bankunda shasha tuvuga tuti reka tubiyagire akote yes yes Vichou love kumbure uri mu bantu bashobora gutegura indirimbo mu mwanya muto cyane uko indirimbo wakoreye mutima rokomedie ni indirimbo kumbure wiyumviriye hadaciye iminsi myinshi kumbure mutima aseruye ijambo riri ku mutima we imbere ya nyene icubahiro umukuru w'igihugu wowe bukeye rimwe indirimbo yawe yo gushimira kumbure mutima rokomedie iciba available inspiration kumbure wewe yakujemo gute kugira ngo ukorere indirimbo muti murambwira abantu ko umuririmbyi ari umutumwa no kuvuga umutumwa nawe arashikiriza ico yatumwe jere nanje rero mutima yaravuze hariye sivyo yabaye umutumwa aratumika kuvyo tutamutumye washaka mugabo we yabivuze nyene kuko abona nyene ibibazo bihari aravuga ati je ndabivuze hama nanje nti urakoze kurivuga wa mugabo we ni wo kwijana gutyo reka nanje nkora karirimbo nibaza ko iyo ukora ikintu ukunda ni novuga ni nikigutevya nikikugora kuronka no kuba indirimbo nk'uboho nk'ijya yari y'umunezero ntiyagomba guteba na gato washaka n'indirimbo y'umubabaro ntiteba bivana nuko umuntu gusa abameze koje indirimbo ndayikompoza umwanya muto bivana n'ibihe mba ndimo urayandika kwanza hama kumbure ugategura ibindi waya ndashobora no kutandika nkaja muri studio nkakora beat hama nkaca ndirimba ubundi ntibikugora kugira wandike indirimbo kubera ko turazi ko ufite ikibazo cyo kutabona neza ntibihora bikugora kugira ngo wandike indirimbo uyitunganye neza erega kwandika indirimbo ntibisaba kwandika ngo ndanditse burya je zijya zose mwumva hajya narazanditse muga kuzandika ni nkuko nshobora kuyumvira ijambo urabona ko ubuhinga bwateye imbere camfata telefone nk'iya registra nkabigumana muri telefone voilà Vichou love kumbure indirimbo ku gatumba ni indirimbo kabisa tuvuze mu ndirimbo zawe zanditse amateka zirimwo mbere no hakujya y'igihugu muri Tanzania ijya ndirimbo yaravugije cyane kuva ukimushikana ku gatumba Vichou waciye ubivamwo urukundo cyurushira muri yambargo ntiwasubiye kuruja oya suko kuko inyuma yo kugatumba harasohotse indirimbo nyinshi hariho nk'indirimbo iheruka gusohoka vuba haraciye amezi makeya yitwa bereke hariho n'indirimbo iri muri album yitwa nakwisanzemwo hariho n'iyitwa sijewe muri album nyene urumva ko hariho n'iyindi yitwa ndagutahiye zo zose ni z'urukundo hariho n'iyindi yitwa amapenzi zo zose ni z'urukundo n'izindi uca wumva ko sinabihevye ahubwo ni strategy umuntu aba ariko arahindura ngo arabe ukuntu urabona ukuntu isirikira nyaruka natwe tugomba kujana nayo yes Vichou love kumbure ndazi ko wari umaze igihe kitari gito udashika mu gisagara ca Gitega ni cyahe kintu kumbure wakunze umaze gushika Gitega mu misi itari mike utarumaze uhashika ikibazo mbajije nuko nk'ubu Gitega niho nsanzwe narakuriye umwanya muremure burya je naramumaze Gitega kuko uhereye kuva 1992 gushika za 2005 urumva iyo myaka ni myinshi navuga Igitega uko hoba hameze kose ngo ntawo nkakonka nyina ngo gwaya amahere Gitega ubu honyene n'amabarabara asigaye ahari ubu ndazimira mugabo kandi kera sinazimira ubu ndazimira kubera hose zigiye amakaburimbo Gitega ubu irasharije ubu washitse urumva akayaga gatandukanye n'akandi hantu sha Gitega Imana irazi kurema cameraman Vichou love arabona neza cyane kuko yabonye ko kumbure Gitega ahindutse Imana irazi kurema sino kubesha Gitega bimeze neza ubona abantu rubabona ko barakeye gose cyo kimwe nko muri cya gihe ciwacu
Vichou, imbere yuko turangiza kumbure sinogenda ntumvirije agahogo kawe indirimbira indirimbo imwe kumbure sindiko ndacagura ko ufise indirimbo nyinshi cyane ariko undirimbire indirimbo imwe yoba iri muri album ya Ambago kumbure hanyuma duhite dusiga inzira amavuta nakwisanzemwo navyisanzemwo numbaza uko vyaje ariko nanje nakwisanzemwo turu 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 nakwisanzemwo navyisanzemwo numbaza uko vyaje ariko nanje nakwisanzemwo Yes, Vichou vuga tugushimire cyane kubona wa twitabiriye kuri Egozen TV. Nibaze ko nikindi gihe tuzogukenera tukakuronka ariko kumbure sinogenda ntabajije akantu kanyuma kamwe muri mu ndirimbo Ambago waravuze ati ubutumwa bwaraje kuri mama kumbure buraza no kuri papa hamaca ndaboneka burya butumwa n'ubutumwa nyabagibije burya butumwa nariko mbwira abantu badufatiye Ambago iyo Imana yahezagiye nta uvuma kandi iyo yuguruye nta wugara niko nariko mbwira abantu ndabwira nti ivuka ryanje mwe ntajyo mwamenye mwambonye nkuze ariko muriko mwiyumvira kungirira nabi je wata muntu numwe nipfuriza ikibi ariko tu Imana idutereke tubirabo ko bimeze no babwira ko account ya YouTube ni Vichou na Instagram ni Vichou kandi ubu iyi album nshasha kubera bimwe nakubwira ko tujana n'isi iri kuma platform yose agurisha umuziki tutibagiye ko twarashize indirimbo ziri no kuri Shazam ni ka kantu usanga indirimbo nk'ubu urayumvise mu radio ukacuzana telefone kumviriza igaci ikuzanira titre y'indirimbo no wayiririmbye ukacuca kuyirondera kuri YouTube urumva ko muri The Fighter nako batariko barakora kugira ngo Vichou ashobore kubandanya atera imbere ego yes katubashimire murakoze namwe kandi nimwaduhamagara tuzobitaba Egozen TV.